hari ikindi bavuze cyuko umwe wese ashaka kuja ukwiwe agahitana akagwi k'abamukurikira agaca agenda canke akagenda aravuga nabi ibya medisance kwanduza abandi ugasanga ahubwo umugwanizi tumuhaye ikibanza. Hari ijambo nkunda cyane ari muri Petero ku bantu bakurikira ikiganiro kuri kubohora tuba tumaze indwi zitatu turiko twiga iciti ca mbere ca Petero. Iciti ca mbere ca Petero aravugamo cyane ivyekeye guhamwa guca bugufi kubana neza ubugwa neza ibintu byinshi. Hari ijambo avugamwo kuvyerekeye guca bugufi munsi ko kwimana guhambaye kugira ngo tugwanye wa mugwanizi hama nazo shoye kuduhunga. No muri Yakobo naho nyine arabivuga. Nasanze ikintu gikomeye cyane ni submission ku Mana, to submit to God, kwemera guca bugufi, kurongorwa n'Imana, kurongorwa n'urukundo. Kuko amatati kenshi aba mu gwanko mu bwibone, araba mu bwibone mu gutata urukundo. Rero numva iyo ni ncamo ngejeje kugira kumurimo wese akora kurikira ikiganiro ashaka kwira akavuga ati jewe mugwanizi yanteye ngaha. Hari n'abantu pastor bagendana ibikomere mariko badukurikira menshi ngaha abona abonye bari ngaha n'abarongozi benshi n'abantu bari mu bikorwa nabonye n'abantu bamwe bari mu gisirikare nibaza ko bari muri Somalia bako badukurikira. Nibaza yuko benshi bagendana ibikomere mu mitima kubera ibintu byabaye by'amatati byababayeko. None jewe mu kukubaza nagenda kubaze nk'umuntu afise amakonfi ko jewe biramaze kunshikira. Jewe urazi inkuru yanje sinza nshaka kuvuga amazina ngo nibiki ariko hari ikintu hesama nako ndagana n'umupastor kwishengero nsengeramwo twagiye kuganira ndambwira ntara amakosa nakoze muri kahise. Amakosa nakoze nuko hari igihe twibaza yuko abandi badukoreye ibyaha. Hakarorero wewe Onesphore tumaze imyaka myinshi tukana ibikorwa ntamateka afite ikintu dupfuye ikintu je cyangwa ndagutunga intoki naho ukaguma untunga intoki ntagire umwe yicara avuga ati none mu byatumye dushwana amakosa yanje nayahe. Amakosa yanje naya nako ndamubwira rero umuntu akuze kandi utagato namubwira nti hari amakosa nakoze nuguje yapri ibyo gutunga abantu intoke ngo nakona naka ahantu hose naciye twatwaraganye ikibazo n'umuntu ntabuze amakosa yanje nakoze. Kumba ndaza kuyavuga mu nyuma ariko umuntu iyo bari muri iyo situation arana afise igikomere mu mutima canke ibikomere gushaka ari na byinshi byamubaye akantu henshi uwo mufasha gute abantu kumbore bapfuye ibintu batakivugana bakoranye ibikorwa batakivugana ko wadutahuje yuko atari bo kandi atari twebwe n'umugwanizi twemera tukamakaje uwo mufasha gute? Urakoze no kuri ico kibazo ni cyoroshe. Nta numwe mu bakora ibikorwa bifadika abura abo bidahuza kubera ibyo uri kurakora hari abo bibangamiye uretse abo mukorana kubera hari abari bamenyereye bigomba guhindura ari byo bakunda. Ni ngombwa habaho abantu rero je cyo uko genda bigenza kuri jewe iyo Imana imfashije kandi uri mfasha ikintu cya mbere yokora na je nkora no guharira uwo muntu nubwo tuba tarabonana no gutahura yuko uwo muntu nivyo byarashitse abari wagaragara ariko natewe n'umwanzi Satani yanteye kugira ngo ntandukanye n'uwo muntu canke yanteye kugira ngo mburabuze ambuza amahoro biciye muri uwo muntu. Rero icyo ni cyambere utawe ico kintu rero ikintu cyambere wokora uvuga ati Mana ndazi ko nayiko umugabe gw'umwemu uwo muntu ndamubabariye intambuko ya mbere hari mu mutima. Ugeze ahantu wumva hari bivana n'ibigumbagumba by'abantu hari abantu guhura n'uwo badahuza bimworohera n'abantu nka jewe bitwara umwanya je bintwara umwanya ko ndi umuntu akunda kubana n'abantu amahoro n'umuflegmatique. Rero aba bantu bitagora bo murondera bagacavuga nabuno nyene muga n'abantu bitoroha guhangana n'uwakubabaje bose ngabo karunka inkomezi bakagenda kuvugana n'uwo muntu uti kubera iki uko ugumana igikomere cy'uwo muntu niko wewe uba wishize muri prison mu byukuri. Iyo hari umuntu mudahuza bihaguma bikuraje ishinga ubu uri muri prison yiwe muga we ntababizi nivuga we nawe mubafatanijwe n'icyo kintu cabaye wewe abatavyibuka muga wewe ubugowe no mu bigumbagumba urashobora no kugwara. Rero
urakwiye kwikura muri iyo prison wewe nyene ukabanza guha imbabazi uwo muntu nawe ukaraba ko ataruhara wagize ukasaba imbabazi Imana mugabo bikunze mukaganira je igihe cyose naganiye n'umuntu biramaze kunshikira kenshi nararonse umunezero mwinshi cyane cyane numva mbohotse iyo prison mba ndayimenye ndafise umwe yambabaje gose 2011 n'ubu nituraronka akajyo ngo tubiheze ariko muri 2015 nararonse akajyo kumubwira nti burya bya bindi byarambabaje mugabo narakubabariye n'ubu ndakubabariye ashatanga kwigirisha ngo ya kuje nta byambabaje nzi ko ariko arigirisha ubu nibaza ko ari wamerewe nabi mugabo jewe naragizene naciye numva buno nyene nakimwikoreye umuntu yakugiriye nabi utaramuharira cyangwa umushoboye kwicarana arakubuza amahoro no mu byo uzokora n'ibyo uzokora uzogumubona umenga niwe mubamufatanye uramiringa zikakuniga ati niwe ariko aranyiyumvira nabi uca uhinduka imbohe yiwe icyo no muhanura rero natange imbabazi bibiriva ngo izuba ntirikirenge mukiratse nuvuga ngo duharire abantu muharirane kuko nanje nabahariye igipimo cyo guharira si icyaha yakoze uwo muntu ingana kingana ningene Imana yaduhariye kandi igumi duharira kandi duharira itaduharuye intoke canke imishatsi rero uwo muntu musaba nti harira kandi uhariye uwa mbere yunguka ni wewe imbere yuko wa wundi nawe abohoka canka yunguka hamwe n'abavyumvise uko ingorane iba jewe na Michel dufite Michel dufitanye ingorane uretse ko afise